ushaka ko ibintu byawe bihezagirwa uzashira ko na profete Prophet. abaririmbyi baravugishwa nk'ugashobora gukompoza indirimbo ugasanga ihuriranye n'ijambo ry'umuvuga butumwa canke nibibazo umuntu yarafise kaja kubinyisha atarabizi ariko umuprofete wewe agenda zivy'Imana mubwiye kuja kuvuga cyane muhishuriye ako kanya nyene hari n'abavangirwa ariko bakaduhenda bakavuga ibyakuye mu mutwe wabo Ibyo vraiment sinda bakanye nivyo byeza ahubwo mwakinogi nibarabe bihane kandi barago ubustar umuntu ntaburya bajya abantu ugarako nibo bakugeze kuba umustar nibo batuma uba umustar none gute ubabona ntubaramutse gute ubabona ntubavugisha n'ubustar buzogushikana he buzoba bufatiye kukibushingiye ko ne mwabonye nagize mariage mu ndwi imwe nagize mariage zibiri ndo wa mbere ndi gitari niko nari gutora ba mitsutsu cyangwa ukaba warababwiye ariko ntibaze basoroba warababwiye ntibaze ba mitsutsu mitsutsu waramubwiye ntiyaze mitsutsu twaravuganye mugabo ko yafisa cyo gusubira inyuma oya nta kibazo nakimwe none basubiye inyuma nivuze ko amahera yabasubije inyuma baje na jet privé umva ba jet private yo hasi mugabo afana yo hari abarundi bamwe utavuga nk'ukugura buro y'imodoka ukugura buro y'imodoka udafashe ngo ubugurure badashobora gukunda ivy'iwacu imagine ati umuntu ashobora gufata ngo jewe mbonye ngo ibintu by'abarundi ngo na telefone noca ndayizimya uravyumva muga rero uwo muntu rero ucumucangana nimba kuna Nyambo ukacumucangana na Nyambo umuntu wese umudiaspora kandi babwenda baraba na kamera ndayihanga ijisho urumva umuntu wese azi neza ko afise waserukira muri TV online akaba ari intambamye y'umukinyi kugira ngo atere imbere aronka akajumbo nka Bishop Prophet ndamugabishije nagabe atari ivyo azibonerako uramugabishije nagabe ndabagabishije niba kuri ibyo bategezwa gukora bareke gushirinda imbere n'ubwira imbere nimushiri neza mugenzawe kuko ejo ntuzomenya umuntu baravuga ngo imbere ni heza mwana ejo nabonye ko imbere hashobora kuba habi ngo data nabo ngo azomuhesha iki icubahiro iryo ni jambo ry'Imana bitandukanye numva ngo nubazana ngo kigira 10 ngo Imana ngo kiguduza ngo Turamu kuja kuzwa BUJA TV mwiriwe mwaramuze bwake ya mwereo wose ivana hwereye turi kumwe na muri kumwe na Simon Pro Band kama turi kumwe na Prince muno no mwanya rero turi mu gisagara ca Bujumbura hagati muri Centre Ville turi kuri Boulevard de Prona aho dufise amakuru tugira tubahe dufise umuntu yinjiye ahantu umuntu dufise amakuru iyo dushaka kumubaza kandi amakuru akomeye nkuko mubibona iri niyo rabaramana kuri isa neza Bujumbura sigaye isa neza umuntu akivuga ko Bujumbura isa nabi ayeruka kera nkuko rero ndabibabwiye n'umuntu yinjiye ngaha mu yibiro nkuko mubibona n'umuduga we wasize ngaha tweko turatembera dukura mu gisagara hagati none turavuga ati uyu munsi tugomba gukorana n'uwo muntu tumaze amakuru yiwe na programme ke dufitanye nawe gusa fisa amakuru menshi dasanzwe tugomba kuganira nawe kuribaza ninde n'umuntu adasanzwe wo muri entertainment yes yinjiye ngaha indani rero gato tugira yinjiye mu yibiro nkuko murabibona cameraman ni biri meze neza cyane gira ngaha bayibone ari abantu batibaza ko mu Burundi vyarahindutse kabaheruka kera urasimba gato banzu urabe nk'iyibiro nako irimwe ni drapo rya Amerika ni nko muri Amerika nkuko ro mubibona turarindiye gato sohoke kugira tumubaza akabazo kamwe tubiri dutatu atubwire vyinshi abana biwe ni sawa urakomeye yego yari mu muduga ninde papa papa wawe witwa ndewe niyo kuri givankeri agiye sinzi yagiye gusa yinjiye ngaho katumurindire katu ni sawa nawe yego urakomeye witwa nde irumva San Misia inde irumva San Misia San Misia uriga ya mwaka ngahe ya mwaka wabaye wabangaye mu gatatu
nabaye w'16 ku gice ca nyuma. Okay, félicitations. Merci. Reka rero turindire asohoke ko rero tutazi umwanya asohokera. Cameraman gira ukupe gato wowe urindire umuntu aza kusohoka yambaye umupira wa jaune, tubamenye ngari yambaye umupira wa jaune ni pantaro menga yera n'ikirato ca jaune. Wowe guhagarara ngaho igira ngaho ukimubona gusa aho ukimubona gusa sose hariya utse wasa kamera turi kumwe. Nkuko nabibabwiye rero arasohotse ngoyo nkuko mwamaze kumubona namwe turamubona neza. Reka rero tuganire nawe ufise amakuru yiwe kandi akomeye mwameruka kera Mtokambali. Ni sawa Simo urangina niyo nca hose vraiment ndafise amakuru ashushe ngomba kukubaza. Reka ngene base turaganira sivise. Oya rindira gato oya dumwanya muto tuganire kubera dufise amakuru dushaka kukubaza. Twari nga turakubona nari maze imisi nzi yuko uri nga kandi ari bikoguri gukora gusa inakubuze ndavuga ati rero ndakubonye hano winjiye ndabwira cameraman umunsi tugomba guhagarara tugira dukore ngaha nyene surprise pani byo guca hirya no hino. Ariko simurana ko ntubanije niko ndagenda nirukanga ndiko ndihuta ariko none raba unsanze mwibarabara vraiment ndi mu gisagara niko niruka ndiko ndondika ijumbu cy'abana nta kibazo nibi birakeneye na manaje wabonye nagize ariko gusa nta meta ndambara ariko nzoyambara undi munsi nije yene dushaka tuganire. Okay wewe mbazi ushaka cyose basi ndi ready kukwishura kugira rero nibitugore ingo uganirire ngaha kugira ntiyagira abantu twerekana bidakeneye ko twerekana. Hari ukuntu usanga abarundi batinya kamera uzamba ngo jengo ntunyerekane ngo jengo simbonekane ngo ndayimena. Turabe rero buryo tuganira kugira ntihagire umuntu tubangamira mu gihe abarundi basaratahura ko kuja muri kandi uwo muntu navuga ibyo usanga kesha bayifotoza arifata video zozo katavona kagiye muri telefone. Abarundi urumva mu iterambere rya media turimwo hari abamaze kubyumva n'abatavyumva abo rero batavyumva kandi rero siteke kugira ngo twese tubyumve twese mwe wese arabyumva uko avyumva nyene bumva avuga ati jewe ndashaka kai gitangaje nuko nyene baja mu ifoto bagaca mu ma photo shoot bakaba kubita n'amafoto yiwabo nivyo abaramvye kugira rero tuganire neza sa n'uwicira ngaho ku muduga. Hagesha ko abantu basohotse muri biro hashaka abantu umuntu asohotse ugasanga ariko turamubangamira kuntu canke ugasanga ntabikunze je sindi yo babibaza tubatwaye nta tubatwaye namwe isura zabo kandi bayita babikene kandi n'uburenganzira bwiwe nta kosa na rito yiririmo. Cameraman mpindi mike we fatiye sawa shambu muramvumbije abandi bavumba kugwagwa nawe nuko nyene nta kibazo bishop nta abundi prophet nta gwagwa tunwa ego ubundi baza ko tuzakuganira neza nta muntu numwe tuza kubangamira ubuza kuboneka nawe nta kundi ari hangana ariko kandi ako kantu vraiment kabavemo arabusanga uri ku kamera ahantu ngazamba ngo jingo ntunyerekane ngo ndakimena ngo ngira nkamere ako kantu kabavemo nimba umuntu arabe kiganira afise ako kantu kuko abona ahantu hari kamera ngo ntushiremo ngo ntunkamere ngo ndakimena ngo njanye he ivyo nebivemo nibisanzwe kamera mu bazungu nibisanzwe ntavyo baba bazi yuko uro kuja kuri kamera bizimvye abakuja kuri kamera si ibintu byo shaka Imana agacamwo nabe yemera acemwo agaragare abo umustar rega kamera ifise ijisho rimwe mugabe kwereka abantu bafise amaso amamiliyoni yo kwisi ntavyo bazi babagoye muri ravyande. Twagiye muri Tanzania muri parking aho ujya kuri Kotebu mungu ararambwa ati genda ukamere nkanabwa ati wapi je sinja gukamera nze gukamera abati genda nibisanzwe ndatimba ndagenda ndakamera muri parking ndajana mu modoka ndakamera ibaze rero yabari ngaha zari inkoni wari gukubitwa zasigajwe ku gace bari kunyirenza yego ariko mugabo byose bizogenda biza sero na evolution turimwo abantu bagenda babitahura ya ejo bundi kuragenda ubona abantu gati narakubonye aha warakinye neza courage nibi no ariko kera siko byari bimeze rero nibaza yuko ubu nibaza yuko ibintu biko baragenda neza mu buryo biriko biraza kandi birasaba yuko abarundi bacu bakirebuka
cyane cyane ivyiyumviro vya kera babihebe niba takaranga ariko ivyiyumviro bitari vyiza babihebe oya karanga gutakaranga riga sinzi umonga ni sokura ce ngo ngutaye akaranga bataye igihugu no kuvuga ngo rero utaye akaranga ubutaye igihugu rero urumva no kuvuga yuko umuntu ategerezwa gukora ibimuteza imbere sero nisi ahigeze mu ngabo adataye akaranga suko none cyangwa ikirundi nawe ntacuze ndashumva umukongomani jende murundi original Mtokambali jange noke jange bishop profete gashireko profete ushaka ko ibintu byawe bihezagirwa uzashira ko na profete profete munyi murashaka ko na apotre oya apotre jange profete ni apotre apotre ni karaja ko oya apotre na profete biratandukanye ninda komeye apotre ni ntumwa hama profete nawe numuvugishwa abo bose imbere y'Imana bafise igikorwa yabahamagariye kandi bisa nibingana intumwa yatumwe nande yatumwe nande intumwa urumva umuntu agutumye ni Imana iba yatumye ibyo byavuye hamwe Yesu yabwira abigishwa biwe ngo nimugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa none yabwiye bose cyangwa nabo yatoranije yarabatoranije ariko umwe wese afise igikorwa yatoranijwemwo uravyumva ariko muri ico gihe twese twita intumwa none Imana gutoye kuvuga ubu kuba umuririmbyi ahimbaza Imana atazira Imana numva ko yagutumye ico gikorwa cyo kugikora n'abaririmbyi n'abaprofete ega twese turi intumwa abaririmbyi saba profete mugabo wundi mwe yashaka kuba abaprofete gusa donc nibikorwa bitandukanye uri profete yagutumye nuvuga ngo ni profete haro profete ashobora kuza Imana icako igatuma ati genda umbwirire aba bantu bubwoko uravyumva genda babwire bihane genda babwire yuko hagiye kuba ibi nibi bahinduke bihane ivyo nuko hariho n'umuririmbyi rero bitandukanye no kumuririmbyi kuba umuvugishwa avuga ibintu atarazi ko ategerezwa kubivuga uravyumva aho bitandukanye naha abaririmbyi baravugishwa nk'ugashobora gukompoza indirimbo ugasanga ihuriranye n'ijambo ry'umuvuga butumwa canke nibibazo umuntu yarafise kaja kubinyisha atarabizi ariko umuprofete wewe agenda azi ivy'Imana mubwiye kuja kuvuga canke muhishuriye ako kanya nyene hari n'abavangirwa ariko bakaduhenda bakavuga ivyakuye mu mutwe wabo ivyo vraiment sida bakaye nivyo byeza ahubwo mwakinogi nibarabe bihane kandi barago we rero uri muri yahe kategori mu bwo profeti bwawe jewe gusa ndi muri kategori kuba gusa umwana w'Imana umukozi w'Imana ariko nta bya profete bya vrai a profete canke bishop kubivuga canke kwa bindiko nuko nshaka kubikoresha mu gutanga ubutumwa kugira ngo bajya bazimiza abandi bitwaje mu mazina babihebe bajya nabo bazimira babone aho bazimirira bumva bakwiriye kugira ane kuzimuruki we wigira bamwe bazimiza abantu jewe umva ni nshaka kuja mwabariya mugabo sindiwe kugira ngo bajya babitahura hama nongere ndabereke inzira ashobora gucamwe bazimuruki ariko sinshaka kubazimiza ngo zana ngo ibifaranga ngo kugira ngo uconka ngo ibizo ngo haleluya ijambo ry'Imana yatubwira neza ngo ukorera data no ngukorera Yesu sivyo ngo uwunkorera ni Yesu ariko aravuga ngo data nawe ngo azomuhesha iki icubahiro iryo ni jambo ry'Imana bitandukanye numva ngo nuwazana ngo kigira 10 ngo Imana ngo kiguduza ngo guhezagire ngo kugira ngo oya ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko uwunkorera ni Yesu ngo data nawe azomuhesha icubahiro urumva aho bitandukanye apana ngo zana kakaka kiba harimo amafaranga cyangwa ni kubaho bajya no guca amafaranga ariko mugabo no mu ijambo ry'Imana amafaranga arakino none Yuda ntiyari umubizi none Yesu ntiyatanze ikore ntibagiye kurobasanga urufi rurimwo amafaranga barari ariko mugabo mbega bikoreshwa gute ayo mafaranga twitwa ko tuzi neza canke twumva neza ko aja gukora ibikorwa vy'Imana atangwa gutasabwa gute Bibiliya ibivuga gute ni abantu rero abakristo buno munsi bakwiye kugirane gutaho nawe yavuze ko tigurisha ibyo ufise byose nkurikire igurisha ibyo ufise byose nkurikire
biravana no kurikira Yesu gati amafaranga bisaba. Ijambo ry'Imana muri Matayo sinibuka ko ari 28 yo ruvuga ngo ushaka ngo kunkurikira ngo yikorera umusaraba. Kwikorera umusaraba umvume ngo urawikoreye, ariko muri majambo kwikorera umusaraba ruvuga ngo nuguheba bijya ukunda hamugakurikira umwami Yesu. Urabyumva? Niko rero kwikorera umusaraba nuko bahagihevye ikintu wakunda washaka ubu wawikoreye umusaraba. Mtokambali canke Bishop canke Enoke byose birashoboka. Mwiyo misi heze twarakubona kuri TV More Time TV More Time TV ni kuyande mativa atandukanye canke mafilime atandukanye, ariko tumaze imisi tutakubona warihe? Bwamena shima Imana nyene kubera nyene uko buca siko bwira kandi uko bwira siko buca. Nawe urabizi umurundi sibyo? No kuvuga ngo rero umuntu atari mwibi abari mu bindi. Je navuye mu bya filime ntahevye, ariko ni mu bindi ko ndakora kandi kazi gasanzwe. Urabizi ko mu Burundi filime ntiraduhemba. Urabizi na wewe nawe umunsi uri kuri kamera canke uri nyuma ya kamera ufise microphone, ibya filime warabigiye murabizi nta mafaranga arimo. Turakora kugira ngo dutanga ubutumwa, mugabo umunsi tugeze yuko dukeneye amafaranga ko nabandi bararonka amafaranga. Jewe rero kubera rero bitarimwe amafaranga naronseho nkuri 1000 mba ndakubitiye kugira ngo ndonke ico 1000. Carabonese kiriko kiraboneka ni buke buke, urugendo racari rurerure. Carabonese ubu ni bo urabona ko urafisa akadugu uri deplacer no gifata bisi amwe usanga arakonatiye na amwe usanga arakonatiye none uzi ko imodoka bayitiza naco gize amahirwe yo kubagutiza nayo n'amahirwe ne bazawotira umukene akaguha uri umukene bazawotira mu boss akaguha nibikunda biravana amahirwe rega amahirwe ya sogosiyo ya nyogo. Oya namukira ashaka kuza gutira imodoka mu boss ayimwe nuko bavuga ati ni yagira ikintu iba ntaco n'umugenzi canke arayikoresha. Abarundi ubu baratahura ibintu, ubu bafise imitima myiza cyane gusumba na mbere, barakundana. Wani gisagara gisa neza, Burundi bumeze fresh. Rumva rero none gute umuntu reka kubutiza imodoka karerega babereka kubera nta mahoro yarahari. Bacyase nk'uno mutira imodoka yanje bakayimwiba canke bakayiturira canke kagira iki kagira isanganya canke gatoboka amapine, ariko ubu mu mabarabara arashajije igisagara cya Bujumbura umutekano abajejwe umutekano ntacyo badakora. Yaba abasirika abapolisi umutekano umeze fresh. None wumva umuntu reka gutiza imodoka gute? Amabarabara ibintu byose birapanze. None woreka umuntu reka gutiza imodoka gute? Ntaco tumata gutiza. Ntaco tumata gutiza. Ubu bintu ni sawa, amatara araka mu mabarabara. Nijoro amatara araka igisagara kiraka. Amasinyorutiye byose biruzuye. None wumva navya vyima pimi muvuduko ugenda wiruka baca bagucakira no kujanda jana. Yego kandi ifise amakuru enoke yuko warumaze imisi utari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Narabifye nyene urumva nari ndahara, ariko narabifye ndagaruka. Uri mu diaspora. Oya. Uri muri Afrika nyene. No nk'uri ngaho muri Tanzania wovuga ngo uri mu diaspora. Naho ujya mu Rwanda ayubuvira uri mu diaspora. Reka tuvuge naho umuntu aba yigiye hariya mu rushubi wacu mwisare aba ari mu diaspora. None ubu ba mu gisagara uba mu rushubi. Bukavu uri mu diaspora. Mu diaspora. Reka tuvyemera uko nyene Imana iba yabiduhaye nuko nyene. Enoke ari ikintu kiza kuganira neza vyiyagoye cyane, natumye mvuga ati ngomba kuguhiga uri hose uyu munsi ngirirwa amahirwe ndakubona winjiye ndavuga ati no turakora tuko bigenda kose. Kandi merci beaucoup kuduhaye akanya. Hari umuntu usaba umwanya akagezana ibindi ntabemere ko tukako we watwemere ko dukora. Uri kuraraba filime Ndundi uyu munsi ubona igeze ihagaze gute? Nama navuga ati nzokwama ndakivuga mu gihe kitazoba kirahinduka, nzokwama ndakivuga ndagisubiremo. Filime Ndundi itandukanye niyo mu myaka 10 heze cyangwa mu myaka 20 heze. Ubu abantu twaronka abantu badukurikirana, twaronka ibibanza hamwe byorosha handi bigoye, ibintu bigenda byoroha sico kimwe, impanuro turazironka. Abakinyi barahari baravyumva, bamwe mu bavyeyi canke mu bakinyi barabitahura. No kuvuga ngo rero
turi ku ntambwe nimba ari intambwe 10 nibaza ko turi nko ku ya gatatu ariko turakeneye kugira ku ntambwe 10 ya abantu bariko baravyumva ko barabitahura igisigaye gusa ni kimwe cya kindi nyene kumva ko abantu cyane cyane abakinyi tugira ubumwe tukagira urunani nk'abandi iryo niryo terambere hanini yarikenewe irindi terambere dukeneye no gushigikirwa na leta yacu abavyeyi bacu abagenzi mu buryo bw'ivyiyumviro no mu buryo bw'amafaranga kugira ngo dushobore kubaho kubera kuja gukora kamera gukota kamera plutôt canke gukota ivyuma kwandika bukinisha uriha amafaranga rero bivuze yuko abantu badushigikira mu buryo bwose impande zose niho tuzobona ko turiko turagenda dutera imbere donc turi kumwe n'abandi ariko en général nibaza yuko uko filime yari imeze uyu munsi siko biri bimeze neza turashima aho bigeze ariko twacakeneye impinduka nini ya cyane aro beshi twagende dukora bavuga ati abakinyi ba filime ntitugira urukundo uremeranya nako kana cyane naje no mu babivuga ahubwo ndimo ikibazo nkunda kubaza ngaho nyene ko bose bavuga uko bose timaze gukora bavuguka abakinyi ba filime tugira urukundo wankana ninde ko mwese muvuga uko numva ko ikibazo kiri muri mwebwe nkaho usanga nawe ico kibazo ugifise nyene cyo kutagira urukundo egaje gitona kuvuga ko je mfise urukundo mu filime zose woraba maze gukora nta muntu nimwe yigeze anyishura hari naho je ubwanje amafaranga déplacement canke gufungura nimenya ntajya kumufasha ku mwanya filime igahera ata kibazo na kimwe kibaye ugore nigo nibaza ko ari urukundo rwa mbere nivyo bigaragaza iki urukundo rero utagira urukundo nawe bameze gute urashobora ati ingumfashe ufise angahe nta mwanya afise birangoye nta kwitangire ariko je ndibuka ko naragiye na shopping y'impuzu bitari muri gahunda kugira ngo nje gufasha filime umuntu ubu rero mugabo mumve ko igihe cyo gufasha ntigihera mugabo nikigabanuke igihe cyo gufasha ntigihera ariko nikigabanuke iyo umuntu azotuma ronka ivyo bihumbi 10 basi byo kugura agasamu nego umuhe déplacement hama mugaburire basi ureke kumuhemba imagine ushobora kuja gukora ahantu ugasanga nta nakugaburiye no gose urukundo kandi ukabana ikora n'umunsi buke ugasubirayo déplacement wimenye ugose urukundo harera abantu rero mubwiye akubaje ati mbega ufise gute narabibonye rero yuko bamwe bafise urukundo abandi atarukundo babifisemwo ahubwo baronda amafaranga mugabo bamanze bashire umutima w'urukundo imbere n'urukundo imbere hama amafaranga azobona kuza ugasanga umuntu aronsa ka opportunité arakikwegeye ko ngo ngumfashe kandi bamuhaye na 50,000 ibyo twabibonye aho twagiye duca hose ubu byage no wadukikuje no mwita ko badufasha bazana imitahe nabo nyine bagira urukundo twese tugira ubumwe ugasanga hari groupe zirenga zingahe ngo bumva ngo ugasanga abakinyi ntituzinanye ikindi kibabaje ugasanga umuntu murahuye muzinanye muhuye umuga ntanakubona ntanakuramutse ivyo nibiki abamaze ko umustar ubustar ntaze babahende ubustar ntibuhindura ico umuntu ntari ubustar umuntu ntabujya bajya abantu ugarako nibo bakugeze kuba umustar nibo batuma uba umustar none gute ubabona ntubaramutse gute ubabona ntubavugisha n'ubustar buzogushikana he buzoba bufatiye kukibushingiye kuki Enoke hari ababosi beshi cyane aba diaspora baba hanze bagira batangoza ama TV ya YouTube canke ama group akina filme ariko nyuma y'amezi canke umwaka ama TV ugahigeyo yanyikiye ukahabura ingorane iriko uri bajya ababosi bari hanze canke iriko kwabo baha barongora ibikorwa ngaha mu Burundi reka ndabatera kamo ntibacike intege kuko iyo umuntu ari mu rugendo ahura n'ibintu byinshi bimubabaza bimugora kwibwa kubeshwa ibyo byose ahura navyo mugabo afise objective yabashaka gushigikira ntabireke ntabihagarike ingorane ziraba ku mpande zibiri ku bantu baba bashize imbere ngo baseruke ibikorwa byabo ivyo jewe vyarambaye ko murimo wa Time TV ahandi naho ku rundi ruhande naho biraba kubakinyi kubera adashobora
kubahiriza donc amategeko n'amabwirizwa y'ibikorwa bajejwe rero bigatuma aba diaspora aba yagize projet kugira uwo mugambi abivamwe abihagarika ariko mugabo intango yamigoye kandi umuhini mushashutira amabafu ragerageza je niyo mpamvu rero si no diaspora ariko mugabo navuze ati bure nanje ngoma nkora impinduka nanje ngira ama TV online nkore nerekane impinduka muri Mono Time TV ni TV yariko ikora neza cyane kandi yaciyemo abantu benshi bakomeye habaye ikigiro uyu munsi tube tutariko turayibona nkuko twayibona mwija misezi urumva ko warakozeyo hari ivyuzi jewe narakozeyo nivyo mugabo urumva sinari mu buyobozi sinari umukinyi bisanzwe gusa ingwane zahabaye ntazonzi mugabo urumva zarahabaye nyene ntazuzi cyane ivyandi byo gushikikirana mu makoza bwana akayakoze ibisino nibona ko bigeze abantu bitwa ba dream killer bica indoto z'abantu numva ko abantu bakwiye kuja habona tukabashengeza canke bakagaragara kugira bareke kubandanya batwinyegezamwo bonone ibintu kuko ugize ikibononye ikintu nk'ici bombeje igihugu n'abene igihugu bijya n'ivyumva abayishe ubuzima bw'umuntu agomba ronka igihombi mugabo uyu nivyabandanya tuzobavuga tuze tubashira habona kugira ngo bamare bavyumve babireke muga kano kanya umuntu wese umudiaspora kandi babwenda baraba na kamera ndayihanga ijisho urumva umuntu wese azi neza ko afise waserukira muri TV online akaba ari intambamye y'umukinyi kugira ngo atere imbere aronka akajumbo nka Bishop Prophet ndamugabishije nagabe atari ivyo azibonerako uramugabishije nagabe ndabagabishije niba kuri ibyo bategezwa gukora bareke gushirinda imbere n'ubwira imbere nimushiri neza mugenzawe kuko ejo ntuzomenya umuntu baravuga ngo imbere ni heza mwana ejo nabonye ko imbere hashobora kuba habi babibonye gute naragize accident nari impatswe gupfa urumva amapine yose aya mapine yose imbere ntabukeka kubitaga pata nari nsekanye n'igiti nangize mariage n'igiti ubu rero simbi yomba ndi rero nimba ndi muri moroge yahe numbaze maze bisare ikintu numva muri game canke no mu kibano bisanzwe ikintu bitwa amarozi canke guhagarika ibikorwa by'umuntu canke kutifuza ko umuntu agera kure ico kintu urakibona canke uremera ko kibaho amarozi canke uburozi niba buhari ce guhagarika ibikorwa by'umuntu ntibibandanye nkabwo ati no kazanye umugamba agera kuri ibi ariko akaba nk'umuntu umwe ce bangaye avuga ati no sibijya nta haja ni mbina reka panga ntitwemera kabikora umviriza uburozi kuba buhari jewe ndemera ko buhari ariko mugabo je sinemera uko jewe bungira ku bushobozi uravyumva kuko ufise ubushobozi cyane kunsumbya n'Imana niyo izo umunsi wanje wo kubaho nuwo gupfa nibizomba ko byose niyibizi rero uburozi urumva uburozi ntabwo ntacyo bushobora kugira jewe kungira kuba bubaho abo bantu rero bayitwaza uburozi ngo ibintu byabo nibamanze bice barabe ko ingona itari kuri bo mbega ibintu bariko barakora babikoze neza barabiteguye byifashe gute mu mpande zose rero ntibitwaza uburozi nibakore ngo ibintu byose byarabapfanye ngo uburozi nabo nibace baja kuroga none basi babonye ababarozi babaro bashikira bakamwataka yo kuri hagati je banyatase kabisa naze kwigirisha nasenga imana yo mwijuru kuko imana ni nyinshi imana data wa twese iyo bita ndiho Yehova ego Enoke canke Mtokambali ikintu ro nyamukuru cyatumye vuga ati umuntu ugomba kumurondera ara makuru ndamukeneyeko twarabonye ugira Mariage na Miss Nyambo kuva mu gihugu cy'u Rwanda Miss Nyambo bari baje mukorane filme niwe wari ubahamagaye canke n'umuntu yabahamagaye we mwahuriye muri filme duha umuco no kuvuga yari projet nari ifise ya filme yo gutangura izo TV zanje online nagize idea yo kuvuga ati reka ntangurane collabo y'abarundi n'abanyarwanda ico ni cyumvira umwe wese yogera bivanye na project uko ashaka kuzikora no kuzitunganya rero bituma rero ndabatumako turaganira baraje kumfasha sinabahembye ko sino amafaranga no bahemba nimujya bita nyene agashiro kabute kujya umuntu nyene yagukoreye ikintu kamuha agafano kamushimira
kuko ntavyo nari kuronka ndabaha ariko barambere abana beza baraza turakora yari projet rero mfise nakoranye nabo rero kandi twarayikoze yagenze neza nubwo itaraje habona bucije habona nico cyatumye rero ndabahamagara kugira ngo dushobore gukorana mu bwo buryo twakoranye nabo dukorana nabamwe mu barundi bemeye ko dukorana yego kandi baza ko tuzobananya dukorana nabo n'abarundi nabo nyene ndetse n'abatanza ndetse n'abazungu tuzokorana umuntu n'uwotera imbere nico rero cyari cyabazanye niyo mpamvu bari bahari no benshi babonye umenga ngo nagize Mariage na Yarongoye ijya nibikorwa twakoze n'izindi filime nyene mwabonye nagize Mariage mu ndwi imwe nagize Mariage zibiri ndo wa mbere ndi gitari kubera iki witamwe Miss Nyambo nujya wundi bakina na yitwa nde ndakumwibagira Aisha ego twari kumwe na Aisha Nyambo na tuko wote twari kumwe na Nikidi Pons abo nibo nashoboye kuronka kugira ngo dushobore gukora Nikidi Mpozi ko ntawe nigeze mbo arimwo arahari yari yaje ego mu bikorwa byanje arimo muzobibona umva guhitamo umuntu ni nkuko nanje shwa ko wamisemo nanje naguhisemo dukorana ikiganiro nta n'utohitamwe urumva rero yabaye amahitamo nyene mugani wabo yabaye amahitamo umva byaje muko nyene bangombwa yuko tugirane dukorana kandi urazi ko abakunzi ntibaherera mu mubindi niho bakoresha bose niko nari gutora ba mitsutsu cyangwa ukaba warababwiye ariko ntibaze basoroba warababwiye ntibaze ba mitsutsu mitsutsu waramubwiye ntiyaze mitsutsu twaravuganye mugabo ko afise ibikorwa byinshi ntihashoboye kuboneka kumvo z'umwanya nabo basoroba ariko n'ikindi gihe tuzokorana n'abandi tuzokorana ni nkuko wobwira nundi mukinyi ngaha wobwira ati Sabasa ati ingumfasha ko bati ndi occupé nta mwanya kwera ibikorwa birumvikana rero ko umuntu mudakoranye ko mwavuganye nibaza ko atakibi na gitoyi kirimo Mtokambali yes filime mwakuranye na Miss Nyambo irahera nurukurikirane imeze gute ni duparti dukeyi kuko ni mu ntango ndiko ndagerageza ni ntango harimo n'utundi duhera ego muzogenda mubibona kandi baza ko ibikorwa byinshi bizoba bihari azobara amantuzeya azobara amaseri canke amaparti niyo nzogenda ndapostinga ariko na video zihera nzogenda ndazishiraho ntangorane ibikorwa byose muzobironka TV ni zine mfise TV zine kandi zose zizokora muzoronka ibibaryohera nibahimba gusa rero abakunzi ba BUJA today badushigikire kandi baze barakora na subscribe subscribe filime cyane rya twanyemo Miss Nyambo kuko Nyambo n'umukobwa ariko arakora neza mu gihugu cy'u Rwanda ariko arakurikiranwa cyane izoca kuri YouTube yitwa gute ibikorwa byinshi cyane bizoca kuri BM Empire no kuvuga Bishop Mtokambali Empire niho ibikorwa byinshi bizohora bica ariko hariho n'izindi hariho Pona Hit TV hariho Palex TV hariho Mubano TV hariho The Super Choice izo zose ni TV gwanje muzobona ko ibikorwa hariho na Deluxe Choice izo zose muzohabonera ibikorwa kuko jewe nifuza gushigikira bamwe mu banyempano babuze umwanya wa micro babuze n'umwanya wa kamera kandi nizere neza yuko Imana izomfasha nkabikora neza nabo tuzokorana vuba cyane rero umwaka utarahera cyangwa uzo waheze nzotegura iyugurugwa ry'ibikorwa canke nyenda navyihoze kuko singombwe kuri n'ibikorwa kugira ngo umuntu atangure kuja ku kivi yego kuko igihugu gitera imbere kubera abene gihugu baba bagiye ku kivi hama abarongozi bacu beza b'igihugu bakadushigikira babonye ibikorwa duko turakora ari vyiza kandi bishemeye kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura n'umufuko wose uronke agafaranga kubera iki kugira TV nyinshi tiyumve kugira TV imwe byose bihuriye kuri TV nuko abakeneye kugaragaza impano zabo ari benshi niyo mpamvu nagize TV nyinshi nababwiye ko Mtokambali ari mu diaspora urumva ko yipanze kubagurusa TV zine urumva ko bitoroshe unkwegere Enoke fisa amakuru yajava mu gihugu cy'u Rwanda shuko bajya bakinyi mwazanye mwabafashe nabi
kuko tuvugisha ukuri ageze ko tuvuga ukuri wisigure ko hari n'undi muntu ushaka gusanga akakwana gafise uko mwabafashe nabi basubiye inyuma bigoranye ndeho umuco uwo muco wabivuze siwe ni babandi bamwe bashaka kwica ibikorwa by'umuntu. Ikindi baravuga mu Kirundi ngo nta nyambo ibura gahonzi sivyo, no kuvuga ngo n'utuntu tushobora kuba twarabaye ni vya bindi nyine habarota ari ibintu kubera ari intango y'akazi ari intango y'ibikorwa. Umuntu uvuga ko amufashe n'abamukoresheje ico mwavuganye gukora ntugikore, none wagikoze uvuga ngo mufashe nabi. Ibindi navyo urumva bitagenze neza biba bitagenze neza. Nimba umuntu yafungura saa 6 agafungura saa 7 cyangwa saa 8 kwa muri bikorwa byagoranye, ivyo nibisanzwe ni kawaida. Canke umwanya umuntu yatevye jewe natevye canke nawe agateba akavyakira nawe canke akavyakira nabi, mwese aca bivuga rero uko avyumva. Mugabo no kubwira yuko barafunguye bararonsa aho baryama tangorane ntangorane bajya rero bavuga rero nibasesa kuyo bavuga ati none hano hose ko ari ukuryama. None mbega sha none mu Kamenge niba umuntu yoryama muri dufate muri kati ya Kamenge, none nta nzu nziza zihari. None burya nta barongozi b'igihugu kandi bafise ababanga mu gihugu baba mu Kamenge bariyo. None nimba abo bantu bubahwa baba mu Kamenge baba mu Buterere baba mu Carama baba hehe, none umukinyi wa filime ni watorara hari hose. Ni kuvuga Miss Nyambo nayisha base kurara mu Kamenge. Oya sico nashatse kuvuga sico nashatse kuvuga na karorero ko umuntu ashaka kuvuga ati nakayo barara ha canke uku hari uwo raza ngaha muri ville. Ariko mugabo en general ibikorwa byagenze neza, twabafashe neza, ntibiriwe inzara, ntibaraye hasi, ntibaraye hanze, ibikorwa byagenze neza. Hamutunenge nako twabaye no kudukosora kubera nyene intango yamigoye. Ibintu bikeneye gukora abantu batanu nka komite ukabikora uri wenyene. None nk'ubu jewe ngiye gusuma ibyo bafungura ugasanga umuyaga nkuba wabuze, none nk'icyo wocuvuga ngo bagashavura kwera umwanya wabwo asanga umundi mwanya uwundi munsi wiyongeyeko ko mwavuganye. Nk'uwo muntu acashavura ngo amufashe nabi kuko wongeyeko uwundi munsi, ariko byatewe n'ibintu wowe udafite mu ruhara. Cyane numvise cyo gusubira inyuma. Cyo gusubira inyuma oya nta kibazo na kimwe, none basubiye inyuma. Numvise ko amahera yabasubije inyuma baje na jet privé umva ba jet private yo hasi mugabo afana yo hejuru ngize jevuga ko ntababonye. Arumva rero oya nta kibazo cyabaye barasubiye inyuma neza. Nejo bundi narakubitiye kubaraba twarasangira bayisha. Urusakuro bibaza ko kwavuye kuki mu gushaka kwica ibikorwa by'umuntu rwa niyo nkuru rwa rukundo ruke wakundi kudashaka ko dutera imbere. Abo babivuze byakoze abarundi byakoze abanyarwanda, usanga babigizemo uruhare babona ntivyakunze. Byakoze abarundi byakoze abanyarwanda. None ko ibintu byabereye yina abanyarwanda bari ngaha abanyarwanda je navyumvise bivuye mu Rwanda. Rega umuntu wose afise uburenganzira bwo kuvuga ikintu ko yakibonye nuko agishaka. None wewe nta urumva baravuga ngo naka ngo yapfuye kandi atapfu bakavyamamaza atanabivuze atana foto ye basi yo bayipostinze basi. No kuvuga rero umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka nta umwiruka inyuma. Okay, mugabo arendegeye azoshika kwisumbo y'inuma aje gukora hadakogwa yisange ari hariya hariya barambye nivyo barambye. Kuja mu Rwanda nawe warugiye gukina warugiye gukora iki? Mu Rwanda nari ngiye kuramukanya, mu Rwanda nari ngiye gutora projet kubera yuko projet twari twakoreye no kubera ivyo bibazo by'umwanya umuriro watugora twakoreye imashini mu producteur yaragize ingorane bangombwa ko abitwara akabikorera hariya. N'umukameramani yari mu kujya gutembera mu kujya kuramukanya inshuti n'abagenzi no gutora ivyo bikorwa byose byabaye ngombwa ariko nkubitirayo kugira ngo ibikorwa ndabishire mu maboko. N'umukameramani yari yava mu Rwanda. Mu kameramani y'umunyarwanda. Kubera iki mu nda bakameramani baraciye projet ni y'abanyarwanda si yiwawe? Projet ni yiwanje none ubu uga Simon bo ushaka kubaka inzu ntiwohamagara umushinwa aza yubake. Oya je hamagara umurundi. None urazi inzu ngaha mu Burundi zubatswe n'abanyamahanga kandi abanjene ngaha bahari bivana rero na shwa y'umuntu. Jange na patriotisme
wewe usanga utari umupatriote vuga ati cha abo bundenganije ndiwe mu bakunda igihugu ndiwe kama akunda bene gihugu ndimwo no kuvuga ngo rero umuntu hashimye gukorana n'umuntu ntibisigura ko atari gukunda abo muvukana canke abo mukorana oya no guhitamwo ku muntu bivanye n'integuro ziwe nta kindi gusa cabitumye kandi nimba umurundi yaransavye dufate nk'amafaranga ubundi nawe akaba atansavye amafaranga none wumva wo cuyita mwiye oya reka natwe gusaba amafaranga agomba kuza ku mafaranga biravana nk'ubu twavuga ati reka nkore video 200 10 azoba ari izi wanje izindi 10 gwawe none ntibica vyanirana uburyo bwo gukorana ni bwinshi byose birashoboka na cyane abarundi n'abanyarwanda turi bamwe we are together so Mtokambali uri kuraraba n'abarundi benshi batura bakinyi mu Rwanda ndabona bera uragera kuri na projet wewe Sabasi nabo menga ndiko ndamaze kubona namugisha ro filme ya kera yakoze yitwa inkomoko y'umuruho nayo nyene yakorewe ino kubera iki atabanyarwanda batora abarundi baje gukina mu Rwanda canke abanyarwanda bazana ariko kuri projet z'abanyarwanda sindakumvise neza ico kibazo turabona abarundi benshi batora abakinyi b'abanyarwanda bakaza gukorera ino ndavuga wewe Sabasi na Bere namugisha ro filme yiwe ya kera yitwa inkomoko y'umuruho yakoranye n'ujya mama Gentil intare y'ingore ni kubera iki barundi tubona baja gukora mu Rwanda she baja gukina mu Rwanda canke abanyarwanda baza gukora projet zabo ngaha ariko projet ari y'abanyarwanda why ivyo birategwa nakubwiye birategwa n'ivyumviro by'umuntu canke n'ukuntu afise imbono ya projet yiwe sivyo ikindi naco nimba tuja kubatora abanyarwanda tugakorana nabo tukagira korabo daboro si cyase n'igicumoro uravyumva ahubwo nuko tuba tubona ibikorwa visibility bafise ukungene ibikorwa byabo bikurikiranwa canke bikundwa ivyo turabiraba mwe nayo mufise urumva tukaraba mbega abarundi by'abarundi babikunda gute abanyarwanda by'abanyarwanda babikunda gute buga tujye kugira sondage tuja gusanga abarundi bakunda ivyo mu Rwanda why ico ni kibazo cy'abo bantu babikunda twobabaza impamvu babikunda ariko mugabo je ndakunda ivyo nkakunda n'ivyo hari nkakunda n'ivyo mu bazungu ariko ifise agaciro cyane ivyo ngaha rero ufise ikintu gukora ikintu cunguka uraba umuntu mukorana kikunguka nkakujya botora mu Tanzania kaza gukora ngaha sivyo rero natwe kugira ngo badutore tugende hari reka dukore tumanze dukunda ivy'iwacu hama dukora ibintu bigaragara bariya barakunda ivyo mukora ntibigaragara yo bigaragare ku rwego rwiza urwego rwiza n'ibikorwa bifise insiguro uravyumva kandi biri muri bwa bumwe uravyumva akarorero bo baraje baratangara ukungene sinjimye kubivuga jewe no gutiza imashini kugira ngo monte canke kugira ukacumbwira ngo mpa amafaranga kugira ngo ntize imashini ndagusabye bagatangara tugatangara n'amabwa abajournaliste kukwira umuntu akora ibiganiro umukoresha ikiganiro umanze umuriha amafaranga kandi ikiganiro uja kupostinga kuri channel yawe uvuze twebwe je wampaye ngahe nta na 10 none ko uvuze twebwe none wari umujournaliste navugiye wewe harimo nabandi hari wenda yasaba aca menya aho yishira hari wenda yasaba none ko pastor mushinga avuga ati nimwihana ibyaha none none wewe atacha uvise none ucija kwihana bake ko bati ufise icyaha yihane kwanza twese turabanyabyaha ewe nijambo ry'Imana ntuze aba Yeremiya bagiye gutanga ubutumwa Imana yabavuze ati Imana yavuze ati Imana nye n'ingabo ati nimuhinduke nukuvuga ngo yavuze muhinduke abahinduka barumva ko bategezwa guhinduka uwumva nyine ko asanzwe hagaze neza aguma hagaze nka okay uravyumva urantaho rero twebwe nitwakora tugakundana bazodutumako nitwakora ivyo bikorwa vyiza bigaragara bazodutumako imagine rero umuntu kumubwira ati ngumfashe bati kubwi umuntu ngo ngufashe ugatumana akajaga akakwishuza ngo
mutavuga amafaranga ngo rega nyishura akagutendura akakwandika ibara akagufata kuri umuntu mubi yego waje kumufasha rindira ibintu bigende neza fresh. Ivyo byarabaye cye n'akarori uri kuratanga byarabaye nyene mugano ubimbaze shabe burusako imagine vraiment hari ibintu nyene vraiment baje tukwiye guhinduka twebwe abakinyi nubwo waje kumufasha tutavuganye ushobora ati urabona naje nakoze ya nukuri magafana kada hari batirindira nzoguha jewe reka ndabivuge ko byarabaye none cyo sinakinye muri filime ya Sandi akina yamahasa Sandi Sanita none sinagiye tugakora none ntiyampaye agafana kandi yarakoze Sandi ndagushimiye warakoze cyane uri umwana mwiza turakundana uravyumva agafana ndakanwa nanjye mva ngurumwe rero ngo wankinishije nguruko nuko gutegezwa kumpemba oya kora hama abonye icyo kwiriye abonye kuri impembo ayiguhe abonye kukwiriye agafana nakaguhukanwe apana umuntu wego waje ukavuga wamubonye nigambere numubonye muga play bikogwa ukabona message ngo umeze nabi wase ngo kumpemba ngo warankoresheje ni mwana avuganye niyo mvuga ati rero urukundo rero rurakenewe n'uwo mwaba mwavuganye bitakunze bigene neza Nukuvuga no kerevo abanyarwanda bariko siyo twe turiko baradusumbya none tu impano tushakwa twe tuyifise mugabo sero nibikogwa na evolution yabo aho bageze usanga baca baturusha nene muri akaye amafaranga mu investisa mushira mu kubazana cyo mu kuja gukorera projet ariya mu investinga hajya hanyene mukayashira nganyene kugira muje ku rwego rumwe basi kugira nimba mu barondera nabo babarondera simo urabona ino ntuze yaro no funguruzo urarubona uru hari abarundi bamwe utavuga nk'ukugura buro y'imodoka ukugura buro y'imodoka udafashe ngo ubugurure badashobora gukunda ivy'iwacu. Imagine ati umuntu ashobora kuvuga ati ngo jewe mbonye ngo ibintu by'abarundi ngo na telefone noca ndayizimye uravyumva muga rero uwo muntu rero ucumucangana nimba kunda Nyambo ukacumucangana na Nyambo acaja kuraba ucumufasha nuvuga ngo umukiriya umufatira umusanga nyene kwa biriya bintu akunda urumva wone uja kumukundisha bijya akunda uja gukora bijya bintu akunda niyo mpamvu nagize mu bwo abakundi by'abarundi bisange mugo ruhara abakundi by'abanyarwanda bisange bicanze babikunda ko musa bizoza biraza buke intambwe kuyi byose birashoboka tugire urukundo dukunde twacu dushigikirane ntagucire mu ijambo barundi banyarwanda ntagiye umuntu umva agira beef ngo nuko ngo ibi byakozwe n'abanyarwanda cyane n'abarundi cyane n'abatanzania cyane n'abazungu reka togera igihe tuca gukinana n'abazungu none bizozamwo beef igihe kimwe tuzokorana n'abakongomani bizozamwo beef bizozamwo kubona ko aragahaza rero nk'umucekeneye umuntu akina sene yiringara ata murundi aziringara cyangwa murundi aziringara kansaba vya mirenge ntashobora kuronka cyandone umukongomani arizi atashobora answa kunsaba amayinite cyangwa adashobora kunsaba na kimwe muga mumve neza n'urugendo rurerure bino birwa ngo dushike kwiterambere eno kuri kurara abarundi n'abanyarwanda ndiko mvuga cyane ku banyarwanda kwa abanyarwanda n'abavukanye arashaka gukora filme cyo gasanga bafise ama YouTube bafise aba subscribers ibihumbi 500 300 200 ariko mu Burundi ni mundi bigoye kubona umukinyi wa filme afise na YouTube ifise 100,000 dushimire Sandindi w'Imana ariko kukwiza 100,000 abone ni yubahwe kandi agiye kuraba usanga atari umaze kuraba kukurikirana entertainment Ndundi urayibona na Nyarwanda urayibona cyane Tanzania cyane Uganda Kenya agahaze kari he twokoriki byo duga gute bisabiki agahaze umwe wese nagenda karabe jewe kubera sindi umu analyst ngo shobore kwanariza sindi umu analyst shobore kwanariza canke bipfira he mugabo nibaza ko uwufise amaso arabona kandi ufise amatwi arumva umwe wese ndazi neza ko arabona aho bipfira rero jewe sinovuga ngo mpagaza nango bipfira habigenda kunuko kwime gusa navuze ati niuze tugira umwe n'urukundo dufashanye ndakwikozeko tumusaba déplacement basi nubwo ntuba ntayifise nuze umfashe kuko bacumugane mu Kirundi ngo umugabo mumwera ubwanwa gacaka kumwera ubundi bisigura ngo rero umuntu ashaka kumufasha iki uyu munsi nawe ukazomufasha kiriya niko rero bimeze nico gikenewe ibisigaye vy'ingorane vy'uburyo tubikombatira hamwe imagine none simo we nawe urabizi
none nta gihe nake kigeze ngo haba amanama ngo y'abakinyi ngo haba ngo amafederation haba amantuze amagroupe vyahereye he biherera he imagine tudafise federation y'abantu ku rwego rw'igihugu canke rw'intara canke rwa commune usubare koperative yubatswe gute irimwo bande yatangujwe na bande yatanguye witwa Riva na Ciza na barimwe bakinyi beshi batwisanzwe tuzi none iko barabigize ni vyiza none birimwo byose biruguruye canke birugaye rega nababigira kugira ngo bakabikora vyugaye kugira ngo baronke profit zabo gusa nuko abage bagerageza vya bindi bigapfa ari nabo bari muri ivyo vyubu naho rero bifira urumva usavye ngira bizogenda neza nibabishire nka kujya hariho federation ya football uburongozi bw'igihugu buyiraba buyikurikira filime nikeneye ku cooperative ndababwiza ukuri ikeneye federation ikeneye federation no vyumva none naho bipfira cooperative urumva cooperative nugukotiza amafaranga ariko mugabo cooperative na leta yakira irahimiriza bene gikugira ama cooperative ariko mugabo abatarimwo tunenge turakeneye cotisation turakeneye ikigiga nivyo ega cooperative federation acabamwe kuboko kwa leta nivyo byose reka turakeneye na cooperative turakeneye kubera iki atoba microfinance y'abantuze y'abakinyi ba filime Ndundi ariko mbega ababijamwe ni bande barizewe usizemwe agafaranga kawe niko genda uko niwo kwimyozi bafwarari nukuvuga warakoze ugasanga katwe dukora ibintu by'ikimaso igifundi igifurayere hera ibintu kizarumye ukaje usanga bakuriye amafaranga ni kibazo nawe nagirije ariko mugabo abo bantu babirimwo nibashira umucagaragara bazana amategeko bazane stati tubirabe mbega igihugu kirabizi uburongozi bw'igihugu kirabizi ivyo biriyo stati nibaza kihari sawa avyo bare vyiza rero niba duhamagariro twese barahamagaye ni utabizi none nzinze ntabimenya none umva bahamagaye gute cyane none umuntu yahamagaye twitwa ko dusangiye umuga ntaba afise n'akanimero cyangwa sanga umuntu n'uwo wavuze harimo dufitaniye nimero mwabo bose twafite ama nimero ntagire n'aka message kamwe basu kaka message urungikira abantu bose sinda nakabona none umva yarahamagaye gusi uko biri kose turakeneye impinduka turakeneye iterambere noke turangiza akajambo bwira abakinyi bagenzawe abajournaliste twebwe abakurikirana filime zacu imigwi 3 abakinyi namaze kubavuga icyo no kongera ko ni dukora ibintu bizima bishobora kuja guhiganwa n'ahandi hariho hose muri East Africa Community hama kuba journalist uwo mutima imagine ngurumva ngo wowe gufise ngo projet ngo nkingo hamagara ngo abakinyi nkaba ngo ndondera ndakuronde reka turondera uri kurakora ndiko ndakora no kugushakaje ko ndakurondera nivyo nibareke kugira amacakubiri niba hijambo bose niba mikro bose aba journalist mwikubitagasha abakora hariho hose TV zari zose nimugira umutima wo kwerekana ko bose bakeneye atankunza atamwana wa mama uri kuragara no munsi jewe nubwo utazonkoresha interview aho izina rya Mtokambali rigeze nta mu journalist numwe ya supportinze canke yari sugumye nibikorwa twakoze byagiye bigaragara kuko byari byiza nubure nubwo wonyima interview nubwo wonyima iki jewe simbabara ndakora ariko nzi neza ko igihe kimwe bizoshika ukaza canke nanje ndavyikorere umuntu yakoze akaronka uburyo bwose ashaka kubikora niyaza muzokorana ariko uzoza tuzokorana mugatazanye vya bintu yumva ngo canke uzomusubiriza mu nkoko oya gusubiza mu nkoko noba ndumukiriso wa hehe tuzokorana bigende neza mugabo uzoza tugakorana hama nta posting tugakora nta posting uwo tuzoba duhejeje nawe rero nibavu biposting Imana guhumugisha ariko utabiposting Imana kubabarira sino gusabira nabi Imana kubabarira abarorera ibikorwa byacu amafilme ibi biganiro dukora nukuri bagire courage bagire umutima wo kuturaba
kujya baraba ivy'ahandi be barazi ko ajya amavyuzi y'abanyarwanda ngira n'abata abatanzania baronka usange ari menshi ari y'abarundi ariko mugabo nibikebuke baze baraturaba badukurikirana babikunde vraiment babikunde natwe tuzogera kujya baga bose bageze hajya abaza Nigeria zahehe baciye hatwaciye nibaza ko natwe tuzogera hajya bari kandi bizogenda neza kandi bizofata umurongo ndavyizeye Enoke Bishop Prophete Mtokambali tubashimire cyane nizere ko n'umwanya wari wose wundi tuzobarondera tuganire mutubwire cyangwa ibikorwa byanyu bigeze nizere ko muzodoha kanya tuganire nukuri nta kibazo bizogenda neza tuzoganira kuko kuri gushira mu kuyaga abantu bose ubucuti bukomera kubera kuyaga kubera kuvugana je nibaza yuko atangora ntizovugana tuzokora kubishatse kutabishatse ntituzokora kubishatse tuzokora nuko kandi umuntu wese vraiment abona ko nkenewe ko nkije ivyangombwa muri script yiwe ndahari azondondere afise make atayafise tuzovugana kugira ngo dushigikirane duhari kugira ngo dushigikirane dukwegane jewe sinzokwandikisha izina ngo hari uwo nashize inyuma ngo bigire ico bimariye habo nategezwa gufata ngo ico bimariye oya ahubwo nzoryoherwa aho ujya ari nyuma yanje monye ari imbere yanje ego Mtokambali asante sana merci beaucoup nawe nanje ndaryohewe cyane abarundi ndabakunda abazungu abanyarwanda kazi abanyarwanda abarundi kazi bose ndabakunda abazungu n'abazungu kazi n'aba diaspora bari hanze b'abarundi nukuri ndabahaye kaze mu gihugu cy'amavukiro mu cubaka kiriko kirasa neza nenda nashimira n'abamaze kugira ico bakora nukuri umuntu yo bashimira cyane merci beaucoup merci